Kw'ishuri Ajeka Buterere bavuga ko badatahura ingingo yafashwe yo kugara iryo shure guhera mu myaka yo kwimenyereza gushika guheza, kandi ikibazo gihagaze ku banyeshuri batarenga 10 bo mu myaka y'indwi n'umunani nk'uko bishikirizwa na Felicien Mirindi ariserukira imbere y'amategeko. Tout ce que le ministre de l'Éducation avait exigé de faire, nous l'avions fait. Alors maintenant, ma question réside où? Je me demande, y aurait-il une autre question? Où est notre agenda? Ivyo umushikiranganji w'indero byose yasavye twarabikoze. Uno munsi ndibaza hoba hariho ikindi kibazo canke hariho ibindi vyinyegeje inyuma badashaka kutubwira, kubera kiretse ikibazo co kongera amanota simbona ahandi ikibazo kiri. Ikindi umuntu yokwibaza, none abanyeshuri batarenga 10 bo mu mwaka w'indwi n'umunani nibo botuma ishure ryugagwa kuva mu ishure ryo kwimenyereza gushika mu mwaka urangiza amashuri? Ubwo nta kindi kinyegeje inyuma catumye bafata izo ngingo? J'ai même manqué la question. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui serait vraiment derrière ça, qui a même poussé à ce qu'on puisse prendre cette décision? Imeride Nihorimbere arongoye komite nshingwashuri agasaba ababijejwe ko nabo bobumviriza hama hagafatwa ingingo yumvikanyweko. Twasaba ko bashika bakaraba kandi bakanakwiyagisha. Ikindi dusaba abana bacu twisunze imyaka bari bize ngaha, ishuri maze imyaka 25, ata makosa nkayo twaye bwahumve katanenge zihatogwa zikaza zitogwa uyu mwaka, urumva byo bitugora kwakira. Twasaba rero abana babandanye biga kandi mu mutekano, hama nimba ari kibazo babona babe baraciga nkuko yandi mashuri yose babigenza, mugaba abana bacu bariko bariga, hama uwakoze ico cyaha yihanirwe kuko arakuze. Abanyeshuri bacu bari hafi 500 ntiboca baja mw'ibarabara kubera umuntu. Iryo shuri rikaba ryugawe mu gihe ivyo bari basabwe nko gufuta amanota, gusubiramwo umwaka ku banyeshuri 10 bo mu myaka y'indwi n'umunani, harimwo no guhana uwo muyobozi yagirizwa guhindura amanota vyari vyakurikijwe.